unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wa mapenzi, unastahili kuabudiwa, unastahili 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 kuabudiwa, unastahili unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili kuabudiwa, unastahili. amashimeshi kumana Makofi mengi kwa Mungu. Iyo Mana yacu Huyo Mungu wetu, ntakindi kibereye atari kuyishima. hakuna ingine na mustahili bila Ntabwo kushukuru. ikeneye amafaranga. Haitaki pesa. Amafaranga niyi yaguha. Pesa yeye ndo Ntabwo anatupa. ikeneye kwirata. Hahitaji kujivuna. Ariko bishaka uje bugufi, Ila inatamani hanyuma ubwire unyenyekevu. Imana yawe tukwiye Kisha gushima. waambie Mungu wako unastahili Wamusubije amaso inyuma, ukirudisha macho nyuma, mukibuka ibihitiye. unakumbuka yale yaliyopita. Iyo Mana yacu niyo gushima. Mungu wetu ni wa kuabudiwa. Unastahili kumwabudu, Unastahili unastahili kuabudiwa, unastahili Mwana wa mwana, unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili kuabudiwa, unastahili Mwana wa wana yote, unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili kuabudiwa, unastahili. amashimeshi kuri iyo Mana. Makofi mengi kwa Mungu. Hasigaye ukwezi kumwe gusa Mabaki mwezi umoja tu, kugira twinjire mu mwaka wundi ukomeye, ili tuingie mwingine mwaka mwaka wo gutabagwa. wa kukombolewa, Kugira Imana igutabare, ili Mungu akukomboe. ubanza kwihindukira inyuma, Unaanza kwanza kugeukia nyuma, ukaraba ibyo wagendeyemo, unatizama yale ukaraba umetembelea, ibyo wakoze, unatizama yale hanyuma umetenda, ugaca ushima Imana. kisha unashukuru Mungu. Nimba atavyo vize ushima Kama Imana, una yale ya kushukuru hanyuma Mungu, ugaca usenga kugira Imana iguha amaso yo kubona. kisha unaomba ili Mungu akupe macho ya kuona. Gira mugenzi ati naho Satani yosara, Ambia mwenzako hata shetani akisara ashobora kwibagiza ivy'Imana yankoreye. hawezi kukusababisha yale Mungu alikutendea. Satani arashobora kugumuka, Shetani anaweza sala. ariko nimba ufise ubwenge Ila kama wewe ni mwenye akili, ntaza kwibagiza ibyiza Imana yagukoreye. asikusabishi mema Mungu aliyekutendea. Iki ni igihe cyo gutabagwa n'Imana. Hii ni nyakati ya kukombolewa Ntabwo na ari Mungu. ikijagihe Siyo nyakati cyo kwiyumvira ngo ndapfuye. ya kujifikiria eti Igihe nakufa. nacyo kubwira ngo urakize niwumvira Imana yawe. Nyakati amekuja kukwambia unapona, mti Mungu wako.
abakozi b'Imana badutanguriye, Imana ibahezagire. Watumishi wa Mungu ametutangulia, Mungu awabariki. Abuzukuru b'Imana ibahezagire n'andi makorari yose. Kundi zote Mungu azibariki. Abuzukuru Imana ibahezagire. Wajukuu Mungu awabariki. Siko none. Sini hivyo. Na wanayoti Imana ibahezagire. Na wanayoti Mungu awabariki. Nabuzu. Nabivuze ngo abuzukuru wa Yesu, ijwi rya Yesu. Na sauti ya Yesu. Imana ibahezagira amakorari yose mwaturirimbiye, kundi zote ziliyotuimbia. Imana ibahezagire cyane. Mungu awabariki sana. Hariho ni korari yari yambwiye ngo iririmba. Kuna ingine kundi linataka kuimba. Yambaye uniform. Ilikuwa inatamani kuimba na uniform. Ntibyagenze neza. Ila haikuwezekana. Ababashoneye uniforme murabe neza, Imana ntizihavani bakubite. Wenyewe waliwashonea uniform atizame vizuri, Mungu asiwapige. Ngo barazibiba. Wameziwaima. Nibaragira iki? Batarakwigwa niki? Harimo bashasha. Pakwemo wapya. Nagira barazibiba. Alikuwa anazana ameziwaima. Yesu nashimwe cyane. Amena. Yaba yara mahera twacha tuyari. Zingekuwa ni pesa wangefanya ziba. Twacha tubaboha. Watayere wanawafunga. Twacha tubakubita kamba ngaha nye. Wangewafunga kamba hapa. Mukozi w'Imana mushoneye muhimpuzo yigire. Mtumishi wa Mungu kimshonea. Tabita niko yikorera. Tabita ndo jisema. Yarashona akacabahereza turi mwigi. Alikuwa anashona kisha anawapatia. Mwashaka muzogaruka gushima. Mukitaka mtarudia. Ariko Imana yaramugiriye neza. Ila Mungu amemtendea vema. Abakozi b'Imana ntabwo bahangagwa. Watumishi wa Mungu hawa onewe hivyo. Yesu yatubwiye ngo tugende tujya. Yesu amesema twende tule. Atani kingorongoro dutanze. Bila kutoa hata sehemu tatu. Tuwe hagasa umuntu ngo yicwe n'inzara. Unakutana mtu ati amekufa na njaa. Genda uje uvuge ati ndi umukozi w'Imana. Nenda ukule useme mimi ni mtumishi wa Mungu. Hai mubandanye urugendo. Yesu nashimwe cyane. Yacuze uvuga ngo wishwe n'inzara. Acha kusema. Narababwiye kuva mvuka sindagopesha. Amewambia tokea anazaliwa hajaomba deni. Ndakubwira ati mama faranga. Anakwambia nipe pesa. Ndayakeneye ntumbwira ngo uzoyansubiza ryari. Au muulize ati umukozi w'Imana. Imana yashaka ibona bikwiye nzoyagusubiza. Mungu akiona kama inastahili kurudisha. Geze mu restaurant ndafungura. Akifika ndani ya restaurant. Ati Yesu yarishuye ndugu yangu. Anasema Yesu amelipa. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Wewe ni mtumishi. Na usanga umuntu yishwe n'inzara. Unakuta mtu amekufa na njaa. Agera hana kumva biramose. Anafika mahala anasikia harufu kazuri kabisa. Ariko bikakunanira kwinjira. Ila inamshinda. Nimburi kwa mavuta y'Imana. Kama wewe umepakaliwa mafuta. Ugiye mu magazini cyagura impuzu nziza. Wabwira ati ndi umukozi w'Imana. Mutaza munsuzugura. Yesu yavuze ngo aho bazobanka kubakira ngo muzemugire gute. Mwaribagiye amasezerano mwagiraniye n'Imana. Mmesahau ahadi mmehaidiana. Nico gituma inzara ibishe. Ndio maana njaa inawaua. Masezerano y'Imana mwatiburiye hari. Ahadi za Mungu mmetupia huko. Nimbura umukozi w'Imana. Kama wewe ni mtumishi wa Mungu. Navyo gutinya ngo ibitaro bikomeye. Acha kuogopa eti hospitali kali. Kana ibitaro kakenera ibitaro, genda mu bitaro bikomeye winji. Kama unahitaji kuingia ndani ya hospitali nenda kwa ile hospitali yangu. Wabwira ati ndi umukozi w'Imana. Wabwira mimi ni mtumishi. Mwanyarukije mu mvure. Fanya haraka. Umukozi w'Imana ntabwo baza bamusaba ngo kose. Mtumishi wa Mungu awamuombi pesa. Yesu yarishuye. Yesu amelipa. Biora binangaza. Sasa namshangaza. Iyo usanga umuntu ariko aratetemeka. Unakuta mtu anatetemeka. Ndago ndabuza yo kwa muganga. Eti nateseka nakosa. Wabana barabirukanye. Watoto watawafukuza. Abana ni mubigisha. Watoto muwafundishe. Mwana bamutumye amafaranga. Mtoto akimwambia leta pesa. Acha shoka yiruka. Anakimbia. Kubera amasezerano yayataye. Kwa sababu ahadi amezitupa. Mwaribagiye Imana ico yavuze. Umesahau yale Mungu aliyesema. Mwana bamwirukanye abubwira ati jewe papa n'umukozi w'Imana. Mtoto akimfukuza awambia mimi baba yangu ni mtumishi wa Mungu. Ntabwo ntahandiga. Siendi nyumbani nitasoma. Na mama n'umukozi w'Imana. Na mamangu ni mtumishi wa Mungu. Nanje ubwanje ndi umukozi w'Imana. Hata mimi pia ni mwalimu ndeke niga Imana itakwica. Mwalimu niache nisome Mungu. Akakubwira ati wicare mwana. Anakwambia hivi. Akikubwira ngo genda ucoka wiruka. Ila akikwambia nenda kisha unakimbia. Kubera ati amasezerano y'Imana wata. Kwa sababu hauna haki. Aje kubabwira ati mwibuka amasezerano y'Imana. Imana yavuze ngo nawe uzodusuzugura. Abantu rero nibo bisuzuguza. Watu sasa ndio wanajizaraulisha.
ntabwo turabo gusuzugurwa, hatuko wenye kuko kudharauliwa, turabo dasanzwe, kwa maana sisi ni watu ntabwo sio turabo kawaida. kwambara ibintu bavayo yariya. Hatuko wakuvaa zile zenye umuntu ngo araguhaye aguhaye umushambara waheze, mtu mwanakupa nakupa nguo ubwira ati imeisha, ntabwo nambara uwo mushambara ndugu yangu, umwambia mimi jewe sivai ndi nguo ya umukozi kuisha, w'Imana. mimi ni naguhe kijya ataratabura, akupe ile naguhe cya kindi cyo ku rugendo, akupe ile ya kwenda avuga na ati ndi safari, umukozi w'Imana, umwambia mimi ni ntabwo mtumishi ndi wa umuntu wo Mungu, gusuzugurwa, mimi siko mtu wa kudharauliwa, ariko kuko utiyizi ila kwa sababu hujitambui, wicara nawe utazi ndugu yangu. unaketi hata mahali haujui ndugu yangu. Mana yavuze ngo nimuhaguruke, Mungu amesema simameni, mugende, nendeni, ndabahaye kugaba iby'isi byose, amewapa kuhukumu mambo ya amafi yo mu biyaga n'ibitungano, samaki ya bahari na ile yenye byose ndabibahaye, yote nawapa kugira uzubigabesha, ili ya hukumu. none ugenda gusuma ugasuma ibigufa, Sasa unaenda kuemea, waribagiye isezerano hawe, umesahau ahadi yako na ugatege nyine Mungu. ku musoso, Pale pale kwenye kuko ndi mnofu, umukozi w'Imana. kwa maana mimi ni Abakozi b'Imana ntiturabo watumishi wa ibintu Mungu, byataha. hatuko watu wa kula kitu. uno munsi rero uko kwezi, Siku ya leo sasa, ukwezi ko kwibuka icyo Imana yavuze, kumbuka yale Mungu wibuka alisema, ijwi ry'Imana, ukumbuke sauti ya wibuka ingene Mungu, mu guhaguruka kwawe ukumbuke kusimama ryajwi kwako, ryakubariye ile sauti guhaguruka iliyokwambia, tugende simama twende, muce ku musozi twende Nayoti, kwenye mlima wa wibuke. Nayoti. Kumbuka. Ntabwo yakubwiye ko uri uwo kugenda ukumbagara hariho. hakuna mwenye alikwambia ati nenda unaketi mahali popote. Umukozi w'Imana si uwo gusuzugurwa, Mtumishi wa Mungu sio wa kudharauliwa, umukozi w'Imana si uwo kuza gusuma itomati ngo babure mtumishi wa Mungu ibyamenaguritse sio wa kwenda kuemea tomate za kuvunjika kwa vunjika, migiponde. eti nipe Wewe kiponde, uriyizi uriwe, uona jijua wagati rujya rutomati rwizanye wewe, ne tizama ile tomate nitwa abakozi b'Imana tufungura. ndio yenye watumishi wa Hewe Mungu, ugati genda umukozi waambia w'Imana, mimi ni mtumishi wa Mungu. mukagera ahantu Mnafika mahali ati munyubahe ndi umukozi w'Imana, eti mnaheshimu kuko mimi, Imana iri muri wewe kwa sababu Mungu ni alienda Imana ni idasanzwe. Mungu mwenye sio wa kawaida. None utangwa avuga ngo uwo kubahwa n'Imana, Sasa unaanza kusema kuheshimiwa ni Mungu, ngo twebwe ntacyo tumaze. eti mimi sifai. Nimba ucita ko ataco umaze, Kama ungaro unasema wewe haufai, ntacyo umaze nyene, haufai, ntabwo uri umukozi w'Imana. hauko mtumishi wa Mungu. Abakozi b'Imana Watumishi wa Mungu turabadasanzwe, Tuko watu wenye sio kuko kawaida. Imana iri muri kwa twebwe, sababu Mungu nayo alikuwa niyo ndani yetu, idasanzwe. na yeye ni mtu mwenye sio wa kawaida. None uremera ku moto Sasa wanapanda ndani ya moto, babapakiye muri batanu, wanawabeba mko watu 5. ikora umukozi w'Imana bagupakiranye n'abanywa itabi n'abanywa ubugoro, Huko mtumishi wa Mungu anakubeba pamoja na mwenye anakunywa mubwira ati sigareti. ndi umukozi w'Imana, ntwara ndi Mwambie umwe, mimi ni mtumishi wa Mungu, utanibeba peke yako. ntwara ndi umwe uko ndi umukozi Utanibeba w'Imana, peke yako sindi kwa uwo maana mimi ni kugundana mtumishi wa n'abantu banywa ubugoro, Sitaki kwenda pamoja sindi na uwo wanyama kujyana kula n'abapagani. Sitaki kutembea na wapagani. Mupakiranye n'abapagani, Unatembea na wapagani. Imana irondera kuvuna ukuguru umupagani kuko yanse kumva. Mungu anatafuta kuvunja mguu mpagani kwa sababu amekataa kusikia. Imana ikubise inkoni nticagura. Mungu akipiga fimbo hachagui. Wifatanije n'umupagani, Umejiambatanisha na mpagani, ndiye aja kumuvuna ukuguru nuko yo birajana. akimvunja mguu na wako utaenda. Mube mwiyemera kuko muri abana b'Imana, Muwe mnajisifia kwa maana nyinyi ni wana wa no Mungu. mu kugenda bigaragare ko muri abakozi b'Imana, Hata kwa mwenendo wenu ijulikane no nyinyi ni mu wana wa kwambara Mungu. bigaragare, Hata kwa mivadio ijulikane. agahuzu ko kari kose ukamesuka, Nguo jinsi ilivyo mu kifua. gutambuka muhindura ingendo, Kwa kutembea mbadili mwenendo. utambuke nk'umuntu afise amafaranga. Utembee kama mwenye pesa. Abantu bafise amafaranga bagenda bukebuke, Mwenye iko na pesa natembea taratibu. ariko inoti ivuyeyo Ila pesa zikitoka, kubera atafise ivyizigiro vy'ayandi, kwa sababu hana kitumaini cha wengine. turaba umuntu akenye, Tizame maskini, aranyonyagira anatembea tembea kubera ubwayo umwanya wose afise ubwoba mu kwa mutima we, sababu nyakati yote anakuwa avuga ati anaoga moyoni. ndapfuye Anasema mbaho nakufa. gutuno munsi Utaishi aje siku mu ya mutwe leo? arita no mu modoka, Kichwani mwake usanga anajipata ndani yagonzwe ya n'imoto gari, atabizi, anagongewa na moto. ariko we kubera ufise Yesu, ila we kwa sababu uko na Mungu, akaba yavuze ngo musabe ivyo mushaka ndamu, na akasema ombeni kile mnachotaka nitakupa. naho utararonka Hata kama hujapata, tangura wiga ingendo, anza kujifunza mwenendo. ati Imana niyampa amafaranga nzogenda, Mungu akinipa pesa nitatembea. tangure wiyumvire ko watunze, Uanze kwanza kujifikiria kwamba tangure wewe wiyumvire ni ko wagiye ku rundi rwego. ujifikirie kwamba umepita kwingine. Niwatangura kwiyumvira kuri umutajiri, Ukishaanza jifikiria kwamba wewe ni mtunzi, uca utangura
unaanza guhindura abagenzi, kubadili marafiki. Hari abagenzi batarabo gutembera n'abakozi b'Imana. Kuna marafiki wenye wastahili kutembea na watumishi. Hari abagenzi kuna marafiki atarabo kwicarana nawe, hauwezi ukaketi nao. Saba Imana n'abagenzi babiri bazima. Omba Mungu hata marafiki wawili tu wazuri. Umuntu atunga kubw'abagenzi. Mtu anatajirika kwa sababu ya marafiki. Igihe cyose wahinduye ingendo, nyakati zote utabadili mwendo, utangura kwiyumvira, unaanza kujifikiria aburi bushire mu nomero zawe, wenye utatia ndani ya simu yako. Tangure wiyumvira, uanze kujifikiria, ati naka ntacha azomfasha, fulani hata nisaidia chochote, reka mfuti nomero, acha nitowe namba yake, yukayikuramo, hiyo natoa. Ugatangura kwiyumvira ati naka yangiriye nabi, unaanza kujifikiria fulani amenitendea vibaya, ukachusupirima, huyo unavuta. Ugatangura kwiyumvira nomero z'abavenera, unaanza kujifikiri namba za wavenera. Ugatangura kwiyumvira nomero z'abatwara amabanki, unaanza kujifikiri namba za wale wenye wanaongoza mabanki. Ugatangura kwiyumvira nomero, unaanza kujifikiri namba z'abashefu, za wale wa shefu. Ugatangura kwiyumvira nomero z'abadeje batwara amasosiyete. unaanza kujifikiri namba za watu wakubwa wanakuwa na masosiyete wanaongoza. Mose umukacu mwandikira rero, siku moja sasa unamwandikia, ndi umukozi w'Imana, mimi ni mtumishi wa Mungu, nanifuje ukuramutsa, nilikuwa natamani kukusalimia, nitwa naka, jina langu ni fulani, abazo chakuramutsa, na yeye atakusalimia kwa mahoro neza, jambo sana, kwa mugasi nabamenye, ila sikuwatambua, ndi umukozi w'Imana, eti mimi ni mtumishi wa Mungu. azocha yifuza kuguha audience mubwira ati kangine yakazi, atatamani kukupa muda muongee na umwambie mimi nahitaji, umujana muri vyinshi, usimbebe ndani ya umubwira ati Imana inumva yandongoyi wawe makazi, utamwambia Mungu alinituma kwako unipe kazi, ntabwo urinda kumukomera amashi, hautachunga kupiga kubera makoti, Imana iri muri wewe, kwa sababu Mungu aliye ndani mwako, ntabwo isega, haombi ombi. Imana iri muri wewe nisega, Mungu yuko ndani mwako, sio karomba romba. ni wabura umukozi w'Imana ntugasege, kama wewe ni mtumishi wa Mungu siwe karomba. ukeneye imyumbati yaniki ukaja kumuhayayo bayanikiye, ukihitaji mihogo kama inaanikwa unaenda pale kwenye wameanika, ugira ati sha nshirira imyumbati mikenya hagenze kurya, unamwambia niwekee mihogo midogo nende kula, shiriramo, hakuna mambo na bintu byo kurinda ngubona wompa, acha kuomba sema unaona wewe, umukozi w'Imana ntabwo akekeranya mu mutima, kwa sababu mtumishi wa Mungu hawe na mashaka, maze gukekeranya kisha kuwa na mashaka, Imana iri muri wewe ntayuzi, Mungu mwenye yuko ndani mwako, uku kwezi mwezi huyu nukumenya Imana yaduhamagaye, kujua yule Mungu aliyetuita, nukumenya Imana tugendana nayo, kujua Mungu tunatembea naye, igihe cyose ucicarana n'abantu banje, nyakati zote ungana keti na watu, abantu hari abantu ataco bamaze ndugu yawe, pako watu wenye hawafai, ngo umuntu azobura icyo akumarira ntazobura icyo akumaza, mtu atakosa ile ya kukusaidia, atakosa chenye atakuletea cha shida. tugiye kuraba ijambo nga, tunaenda kutizama neno ivyahishuriwe Yohana, Matendo ya Mitume, ivyahishuriwe ivyakozwe n'intumwa, Matendo ya Mitume. Imana yabwiye cyubahiro, Mungu apewe sifa. aha ku murongo w'umunani, sura yake ya 8, tugende ngaha 29 mstari wa 29. hema barira Filipo, ubanze wishire muri ico kibanza ca Filipo, ubwire mugenzi wawe ati mwema abwiye jewe, ujiweke nafasi, mubarira ati mwema abwira jewe, ntabwo uno munsi mwema w'uhoraho ntabwo ari kavugana na Filipo, wari kavugana nawe, ico kibanza ca Filipo, nafasi ya Filipo, wishire mu izina ry'iwawe, uiweke jina lako. twagiye tutasoma 29 turageza ngaha 3:2 imirongo 3 gusa. Mwemu abarira Filipo ati niwegere uriya mukogote ugendane nawo. Filipo yirukirayo yumva asoma muri Yesaya yavugishwa n'Imana, aramubaza ati ibyo usoma urabitahuye? nawe ati nobishobora nte ntabonye ubindongoranwo. yinginga Filipo ngo yurire bicarane. Amen. Twigenge tubanze tugeza twaciye hapo
Mwemuhoraho Roho Mtakatifu abwira Filipo akamwambia Filipo, ati genda wegere uriya mukogote. eti nenda usogelee huko. Filipo yaciye yiruka, alikimbia, ntabwo yiri waravuga, hakuchunga kusema, kubera yarazi mu ijwi rya Mwemu, kwa sababu alikuwa anajua sauti ya Roho. aca ariruka, aravuga ati Imana irambariye, aca yegera umukogote, akasogelea. Imana imutuma guhishura amabanga. Mungu akamwambia kufunua. Umugabo yibereye mu mukogote, mtu mwenye anayeketi yumva soma muri Yesaya, akasikia anasoma ndani ya kitabu cha Yesaya. Aramubwira ati ikivyo naho usoma, akasema hiyo hata kama unaisoma ibyo bitahura kwe, hiyo wewe kabisa unaitahura. Aramubwira ati no bitahura gutega muntu, akasema naweza nikaitahura, nabonye umuntu w'Imana, sipomwona mtu wa Mungu. Aramubwira ngo ngwino tugumane, akamwambia njoo tubaki. Filipo yalikagenda n'amaguru, Filipo alikuwa akitembea na kubera yumva ijwi ry'Imana, kwa sababu ametii Mungu. acha aramwa ahabwa kwicara mu mukogote, akampatia fasi nzuri ya kuko umukozi w'Imana, kwa sababu yani mtumishi yahawe guhishura amabanga, amepewa kufunua siri. acha aricara mu mukogote kabisa, akaikaa vizuri, atangura kumusigurira, akaanza kumtafsiria, ati wali kuvuga ivy'Imana atavyuze, tulikuwa nasema reka ndakubwire kuko ndi umukozi w'Imana, acha nikwambia kwa sababu, reka ndakubarire, acha nikwambie. Filipo atangura kuvuga, Filipo akaanza kusema, Filipo atangura kucaronka igiti, Filipo akaanza kupata, yari kagenda n'amaguru, acha atangura kugenda n'umukogote, akaanza kutembea kubera yumvise ujima, kwa sababu alitii sauti ya Mungu. none wewe baravuga iminsi yose, sasa wewe wanasema kila siku, hausikie sauti ya Mungu, hausikie watumishi wa Mungu, wewe ni kusema vibaya watumishi wa Mungu tu. Reka kwicara uvuga n'aba bakozi b'Imana, acha kuketi ukisema watumishi, ariko wumvira ijwi ry'Imana, ila utii sauti ya Mungu. nimba Imana yakubwiye ati haguruka uririmba, kama Mungu alikwambia simama uimbe, none uri kuraza, sasa unakuja ngo nibaje kundaba ndabihebye, eti hakukuja kunitizama, uri ngwiza murongo, wewe ni mtu tu, ni bande bakuraba, wanani wakutizama, nta mana ya ofisi, hakuna Mungu wako uko naye. utanguye kuja ku matelefone, unaanza kwenda kwenye simu, wewe ngo mumfashe, nisaidie. Imana yawe nayuzi, Mungu wako haumjui, wakurikiye Imana utazi, umefuata Mungu mwenye uku kwezi nuko kumenya Imana yawe, huyu mwezi ni mwezi wa kutambua Mungu wako, uku kwezi nuko kumenya ijwi ryaguhamagaye iryo ari ryo, mwezi wa kujua sauti iliyokuita. none muri korale, ndani ya kundi, tanguye kuvuga numva ndimukundana, unaanza kusema hamna upendo, baguheke rero, wakubebe, waje kugira baguheke, umekuja ile wewe ni utajwi ry'Imana ugira toka, wewe kama una sauti ya Mungu nenda huko, waje muri korale kugira uririmbe, umekuja ndani ya kundi ili uimbe, waratomboye baguha ikibanza, umepata neema, rega n'ibibanza araho bizokuzura, nafasi pako sasa, ugashaka kuririmba nibikunde, unatamani kuimba isiwe, ariko Filipo yumvira ijwi rya Mwemu Yera, arahaguruka aragenda. Uno munsi niwumvira Imana ugiye kubona igitangaza cy'Imana, sauti ya Mungu utaona muujiza, niwumvira Imana ugiye kubona Imana ikugirira neza, naco Imana yakwimye, hakuna ile Mungu naco Imana yakwimye, hakuna chenye Mungu, ariko n'igihe kitari bwashike, ila ni nyakati tulikuita, bikavana n'ingene witwaye, inatokezea na jinsi umejibeba, witwaye gute imbere y'Imana, umejibeba aje mbele za, wagenze gute imbere y'Imana, umetembea aje mbele za, reka dushunguruke ngaha nyene, acha tushuke hapa ya 9 sura yake ya 9 40 tuca turangiriza hanyene, mstari wa 40, amarusha dutangura kubohora, kisha tufika tunaanza tuca dutangura kubohora, tufika tunaanza kufungua ahanyene 40 hapa mstari wa 40. Petero arabataramura bose, arafukama arasenga, maze ahindukirira umuvyimba ati Tabita byuka, arakanura, maze abonye Petero arabyuka aricara, abanza kugira gute, akaanza kufa nini, hari abantu Imana itazokora igitangaza mukiri kumwe, kuna watu Mungu atatenda miujiza mungali pamoja, hari abantu Imana itazoza kugutabara mukigenda, kuna watu Mungu hatakuja kukukomboa ngali, hari abantu Imana itazogutabara ucicara mu marigara, amarigara y'abahimbiri, hari amarigara y'abahimbiri, amarigara y'abantu bavuga abandi, amarigara y'abantu b'inkozi z'ikibi, igihe cyose ukiri muri ayo marigara ntabwo muzobona Imana, hautaona Mungu. Petero arabanza arabasohora, Petro kwanza akawatoa nje bose,
wote abona kuvugana n'Imana, akaona kuongea na Imana imukoresha ibitangaza. Mungu akamtumikisha miujiza. None uno munsi Sasa siku ya leo ugendana n'abantu ataco bamaze, unatembea na watu wenye hawafai, bazokurira n'ivyawe babimare, watakula vyako hanyuma baze kuguteranya n'umugabo, kisha waje kukuchonganisha, hama barya ivyawe babimare, wakule yako wamalize, baguteranye n'umugore wawe. wakuchonganisha. Kubera iki? Kwa sababu wagendanye n'imihimbiri, umetembea na wapumbavu. kugira uzamuke, kugira ubone Imana uyibona, tangurura aba bantu ufuta muri fone. Anza kwanza utizame wenye utafuta ndani ya simu. Kwa uku kwezi nuko gufuta abantu ataco bamaze, uku kwezi nuko Imana ije kugutabara. Imana yacu, Mungu wetu, ntabwo yari yarananiwe no kugutabara, hakushindwa kukukomboa, ariko ni wari bwitahura uriwe, ila ulikuwa hujajitambua wewe ni nani. wari bwitahura, ulikuwa hujajitambua. No munsi rero n'umunsi wo kwitahura uriwe. Siku ya leo sasa ni siku ya kujitambua wewe ni nani. Umunsi gutanga urusuzume. Leo ni kuanza kuchunguza. Uhera muri telefone yawe. Wanzia ndani ya simu yako. Ikibazo kimufise. Shida mnayo. Ubu benshi bariko bariruka. Hivi wengi wanakimbia. Ngo bagiye kurondera impuzu ya Noheli. Wanaenda kutafuta nguo ya Noheli. Bagiye kurondera impuzu ya Bonane. Wanaenda kutafuta nguo ya Bonane. Bagiye guhiga imiceri. Wanaenda kutafuta imiharage. Maharage. Kana n'ubujojo nk'ubu. Achana na upumbavu wa hivyo. Ko n'ubujojo murimo. Huyo ni upumbavu. Bigiye cyo kuraba ibyakugoye. Ni nyakati za kutizama yale yamekusumbua. Umwaka ugiye guhera. Mwaka unaenda kuisha. Nukuraba aho wagiriye esheke. Tizame mahali. Ubanza uraba iterambere ryawe icyajyankirije. Kwenye maendeleo yako imepotezeka. Uraba ibikorwa vy'Imana aho vyahagarariye. Tizame kazi za Mungu kwenye zimesimamia. Hanyuma usenge Imana. Kisha uombe Mungu. Uyisabe inkomezi. Uombe nguvu. Hanyuma uhagarare neza. Kisha usimame vizuri. Imana ikugirire neza. Mungu akutetee. Reka kwirukira ku miceri. Acha kukimbilia mamichere. Yora kintangaza usanga umuntu ubaba mama baratanguye gutegura. Chenye kinamshangaza na kutana hivyo mama alishaanza kuandaa nguo za Noheli. Umugore yombwira ngo mimuzu ya Noheli no mutabiri kofe gaye. Mwenye anaweza mwambia ati ampatie nguo mimuzu ya Bonane. Eti nipe nguo ya Bonane. Na kubwira ati zani yo Bonane ronda yambiki. Anaweza kwambia leta sasa Bonane aiviki. Bagabo reka guhendo. Acha kudanganyiwa. Umugore mwambika igihe cyose warosa amafaranga. Mke muvike nyakati zote. Igihe cyose warosa amafaranga. Nyakati zote unapata pesa. Umugore nuwo kwambikwa. Mke ni wa kuvika. Mugabo uri kuja kujya madeni ngugomba hiki impuzu zabona. Ila unatafuta eti unaenda kuuza deni tu uvare nguo za Bonane. Ariko mwabagabo ntimuze mubakubite kuko abanayo ntibagwana. Yesu nashimwe cyane. Ariko ngo tugire ubwenge. Ila tuwe wenye akili. Umwaka nuwo kurabaho twananiriwe. Mwaka huyu ni wa kutizama umwaka nuwo kuraba ibikorwa byadutereye byatugoreye. Kutizama mahali tumepotezea. Umwaka nuwo kuraba abagenzi badutesheje umwanya. Huyu mwaka ni mwaka wa kutizama warafiki wametupotezea. Nuwo kuraba abantu twagendanye. Ni muda wa kutizama wenye tumetembea nao. Akamaro batumariye. Chenyewe ametusaidia. Ntuzotera imbere ukiri kumwe n'umwasi wawe. Hautapiga hatua ungali pamoja na adui yako. Igihe cyose ukigendana n'umwasi. Nyakati zote ungana na ushobora gutera imbere. Hawezi piga. Igihe cyose ukimena amabanga. Nyakati zote ungana na vunja. Ukabibwira amabanga yawe uwo mutasangiye urugendo. Unaambia siri zako mwenye mchangia safari. Ushobora gutera imbere. Hawezi ukasonga. Umubwiye kugiye gutabarirwa hariya acaca kuzibira. Ukimwambia unaenda kukombolewa huko anaenda. Umubwiye kugiye hariya acaza kuzibira. Ukimwambia kama unaenda huko anafungwa. Wewe uzoguma usanga ibyawe byapfuye. Wewe utakuta mambo yako. Kubera umwasi wawe muri kumwe. Kwa sababu ya adui zako mukuru. Ntabwo naje ukubwira ngo mugaburira ngo abasi bawe. Akuja kuambia ati mkulishe wa. Yesu yarabwiye ngo nimukunda abasi banyu. Yesu anasema pendeni mwake. Ariko je naje ukubwira ati raba abasi bawe. Ila nakuja kuambia tizama adui zako. Nta mwasi wanje namumenye no hindaro je. Yeye adui yake akimjua hawezi mpa fasi yako. Umwasi wanje. Adui yake. Shana Yesu narabimubari. Kwa kweli na Yesu amemwambia. Yikubona kuri umwasi wanje. Angala naona kama wewe ni adui yake. Ntabwo ndakubwira n'inzira nza gucamwe. Hakwambia hata njia zinatapitia yemo. Yikubona kuri umwasi wanje. Angala naona tu kama wewe ni adui yake. Utarihana. Kama hujatubu. Udodoye ndiko ndajya. Ukibisha mlangoni iko nakula. Ndakubwira turindire ndiko ndajya. Anakwambia subiri niko nakula. Hanyuma mejeje nkaza tukavugana. Kisha kimaliza na kuja. Kandi ndakubwira ati narabimenye kuri umwasi wanje. Tena nakwambia nimejua kama wewe ni adui yangu. Narakumenye. Nimekujua. Chagihe wamvuze ukunuku. Ile siku umesema hivi na hivi. Narabimenye. Nimejua. None abantu uno munsi ngo nabantu b'Imana. Sasa watu wa leo eti mimi ni mtu wa Bakuvuga nabi. Wanakusema vibaya. Mwahura ngo Yesu ashimwe. Mkikutana
Bwana ati Yesu asifiwe. Yesu ashimwe y'uburyarya. Bwana Yesu asifiwe ya unafiki. Mubwira ati narakumenye ku nyanga. Mwambie nimekujua kama wewe unanichukia. Reka kubesha. Acha kusema urakunda abantu tabakunda. Unapenda watu. Mubwira ati ndakwanga. Uze wihangane. N'umutima wanje numva kwanga. Na moyo wangu nasikia unakuchukia. Bizomutera kwitunganya. Itamuruhusu kusema aje. None we murahuye. Sasa wewe mnakutana. Muhuye n'inkozi y'ikibi yakugiriye nabi. Mnakutana na mtu amekutendea vibaya. Yesu nashimwe. Yesu ashimwe. Ngo narinda gukumbuye. Eti nilikuwa nakukumbuka. Mubwira ati n'ivyiyumviro byanje ntivyigera bikwiyumvira. Mwambie hata mafikirio yangu yakufikiri kwa sababu nakuchukia. Abana b'Imana ni beza. Bambaye ubwiza bw'Imana. Abana b'Imana ni beza. Bambaye ubwiza bwo ntibabesha. Eti wasema abana b'Imana ntibabesha. None uri kurabesha. Sasa wamesema none uri kurabumva bitagenda neza. Uri kubishira mu mutima wawe. Uri kuriroga wewe nyene. Reka kuza kubesha. Acha kuja kusema. Nimbugeze muhira. Kama unafika nyumbani. Reka kubesha. Acha kusema. Nimburi mwibarabara. Uko barabarani. Reka kubesha. Acha kusema. Nigihe cyo kumenya Imana yaduhamagaye. Kujua Mungu aliyekuita. Nigihe cyo kumenya Imana tugendana. Nyakati za kujua hanyuma kugira Imana itugirire neza. Kisha Mungu atutendee. Imana nizogirira neza umuntu akibesha. Mungu atatendea vema yule angana nasema. None uhura n'umuntu muraririmbana. Mtu mnaimba naye. Wamubonye kwa gasembwa. Umemona iko kosa. Mugabo ugiye kubibwira mugenzi we. Unaenda kuambia rafiki yake. Ubigiriye iki byo bintu? Umeatendea nini? Ntabwo uri umwana w'Imana. Hauko mwana. Wari kumubarira. Ungemwambia. Nazogukubita. Atakupiga. Mubwira ati ndugu yangu wambabaje. Umwambie rafiki yangu umenikwaza. Wambabaje kandi ndakwanga. Umenikwaza tena na kuchukia. Gombo mere nka wa muntu. Unataka we kama ule mtu? Yavuga ngo Mana. Alisema Mungu. Ndaguhaye umutima. Nakupa moyo wangu. Uwo n'umuririmbyi. Huyo ni muimbaji. Ukirepeta indirimbo uvuga ngo haye umutima Imana. Ungari unafanya mazoezi ya nyimbo nasema nampa Mungu moyo. None umutima Imana yukoze iki? Sasa Mungu moyo wako atautumikisha nini? Izo ukoze iki umutima wako? Itautumikisha nini moyo wako? Yaguhaye umutima kugira ukoreshe. Imekupa moyo ili utumikishe. None ugomba usubize Imana. Wayigaye rero. Sasa unataka kumrudishie Mungu. Imana wayigaye. Umemdharau Mungu. None yehaye umutima. Sasa unampa moyo. Ngo ndaguhaye umutima. Eti nakupa roho yangu. Makorari yo ngaha rafisi yereko. Kundi za hapa ziko na maono. Narabuzi ikorari vuga ngirepeta ngo ihaye umutima Imana. Amekosa kundi yenye naweza fanya mazoezi ya kusema eti napata. Mutima wakiriye nusubira kuvuga. Moyo Mungu akiupokea uwezi sema tena. Yawuguhaye kugira ukugendeshe. Ameukupa ili utembee nao. Iwakiriye uravuga. Ikiupokea moyo wako utasema. Tugiye gusenga Imana. Tunaenda kuomba Mungu. Ngukubure mu ngoro y'Imana. Njoo ufajie ndani ya ibikorwa byiza. Genda uvuga ubutumwa bwiza. Matendo mazuri nenda utende. Reka kwangana. Acha kuchukia. Imana ishaka ibikorwa byiza. Mungu anatamani kazi njema. Ngo woze intebe. Njoo ukoshe viti. Imana ishaka ivyo bikorwa. Mungu anatamani kazi. Itapira gena y'isabuni. Itapina hitaji sabuni. Uzi ukorope. Uje ukorope. Intebe z'abakozi b'Imana ziragereye isuku. Cyane bikorwa Imana ikeneye. Yaguhaye umutima kugira ukoresha ibyiza. Yaguhaye umutima. Mekupa roho kugira umenye iciza n'ikibi ili ujue mabaya. None uri kuragendana n'umuntu yaguhaye ishano waramumenye. Sasa unatembea na mtu mwenye amekupa sumu na umemjua. Mubwira ati wihane iryo shano ryawe kuri ta. Mwambie tupu kutoa hiyo sumu yako. Harabatanga ishano. Kuna wenye wanatoa sumu. Kandi tukabimenya. Tena tunajua. Reka n'umuntu araguteranya n'umugenzi wawe. Na mtu anakuchonganisha na rafiki yako. Iryo si ishano guhaye. Hiyo si sumu nakupa. Musi yose abantu baricaye. Kila siku nakutana watu wana. Bona akayamvuze nakayamvuze. Rana ameniteta. Yavuze ngo nikagira utwo kwambara. Ameniteta sina. Yavuze ngo karasega. Ameniteta mimi. Yavuze ngo kajya kanu. Ameniteta eti kareka mtu. Iryo ni ishano. Hiyo ni sumu. Wewe utanga ishano nguru umukozi w'Imana. Wewe mwenye unatoa hiyo sumu eti wewe ni mtumishi wa Mungu. Siku ya leo ni kutubu. Wewe utaramenya ijwi ry'Imana. Wewe mwenye hujajua sauti. Wewe utarasohora. Wewe mwenye hujatoa. Petero ngo banza kubasohora bose. Petro akawafukuza wote. Sohora abo bantu bakuzanira insaka. Toa watu wanakuletea. Sohora abo bantu baza kuguteranya n'umuryango wawe. Toa watu wanakuja. Sohora hama kugira ubandanye urugendo. Sohora kugira ubone Imana ije
kugutabara uone Mungu anakuja kukukomboa. umwanya ukiri kumwe nabo Kwa hiyo nyakati ungali ni pamoja nao, bazoguma bagukamya amavuta, watakukausha mafuta, muzoririmbana, mtaimba pamoja, kiriko kiragusya, inanyonga, hanyuma ugwara umutima, kisha umwe roho, hanyuma upfe, tena ukufe. umwasi wawe asigare. Adui yako Reka umwasi wawe ashaka kurira, adui yako anaitamani. iyo umwasi wawe agukubise Adui yako akikupiga, akabona uri kurarira, anaona unalia, aca avuga ati ya ndamushoboye. anasema kweli na iyo umwasi wawe avuze, adui yako akisema, akabone anaona unalia, nawe acagira gute, aratwenga Na yeye kubera anacheka. icyo ashaka kwa kirabaye, sababu ile alikuwa anatamani imetimilika, birabaye. imetimilika. Tugiye gusenga Imana, Tunaenda kuomba Mungu. hoba hari umwe Panaweza kuwa pako umoja yumvise ijwi ry'Imana amesikia sauti ya Mungu hanyuma ntiyaryumvira, kisha akutii. ivyo bibazo ufise ni uri kuravyitera. Hizo shida unazo wewe ndio Mana unajikotea. yavuze ngo genda unkorere uranka. Mungu amesema nenda unitumikie Mana ukakataa. yavuze ngo heba abagenzi babi muguma Mungu mugendana. amesema acha marafiki wabaya mungani Ivyo mnatembea bibazo nao. niwe wavyiteye. Hizo shida wewe ndio umejikogotea nazo. Kugendana n'umuntu banza kuraba n'ico azokumarira. Tembea na mtu natizama kwanza yale Banza kuraba n'indirimbo afise muri alubumu ye, unatizama kwanza hata nyimbo anazo ndani ya albumu yake. hanyuma ubone kumuja inyuma. Kisha uende naye. Tugiye gusenga, Tunaenda kuomba. tugomba dutangure kubohora umuntu yumvise ijwi rya Mpwemu Yera akarigarariza. Tunataka tuanze kwanza kufungua yule amesikia sauti ya Mungu akapinga Uwo na. nimba hariya naze, Huyo kama ipo aje. umuntu Imana yavuze ngo haguruka ndagukoresha akiyankira. Mtu mwenye Mungu alisema Umuntu yavuze ngo nikutumikisha ntugende kaka. kwa naka hanyuma ukaja akakugirira nabi. Sauti imekwambia usiende kwa fulani ukaenda na kakutendea Mpwemu vibaya. Yera ariko arashobora kukubuza. Roho Mtakatifu anaweza. Ati urwo rugendo ruhagarare Hiyo safari kandi simama. ukumva iryo jwi, Tena unasikia ariko sauti. ukabandanya. Allah unaendelea. Ubandanya ugahurirayo n'ibibazo. Ukiendelea unakutanana na shida huko. Hajya Mpwemu Yera avuga ati koma, Roho Mtakatifu anasema koma. nari nakubujije wagiye. Nilikuwa nimekukataza ukaenda. Kazi nimba hariho umwe Karibuni aze kama ndamusengere, pako moja aje hanyuma muombe. Imana imugirire neza, Kisha Mungu hanyuma amtendee. je mu vy'Imana yumvira Mpwemu Yera. Ugutabagwa kwawe Kukombolewa kwako. nukumvira Mpwemu Yera ntaki. Nikutii Roho Mtakatifu hakuna ingine. Nimba waramugararije Kama amemdharau. ukaja mu vy'Imana ukabiheba, Unaenda mambo ya Mungu na ni wewe Imana iri kirambwira ngo Ni nyaruke wewe ga. Mungu iko anamwambia ati njoo haraka. Wewe wari umuririmbyi ukabita, Wewe mwenye ulikuwa mwimbaji. wewe wari ukaacha. umuvugabutumwa Wewe ukabiheba, ulikuwa mhubiri ukaacha. wewe nyene Wewe ni wewe Imana iri kirambwira ngo Wewe ndio uzufuka Mungu amaha. anamwambia njoo upige makoti mahali hapa. Hanyuma wumvira Imana. Kisha utii Mungu. Abana b'Imana ni beza, bambaye ubwiza bw'Imana, 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 nibatukana ni beza, bambaye ubwiza bw'Imana, abana b'Imana ni beza, bambaye ubwiza tugiye bw'Imana. gusenga Imana. Tunaenda Abana b'Imana ni beza, Wana wa Mungu ni wazima. aba bari bumvise ijwi ry'Imana, Mpwemu Yera yari yaje bararigarariza, none uno munsi baraje kugira Imana ibanze bababarire, hanyuma Mpwemu Yera asubire abakoreshe, abari abavugabutumwa b'abavugabutumwa, abari abaririmbyi b'abaririmbyi, abari abasenzi b'abasenzi, kubera uwo munsi bumvise ijwi ry'Imana. Databuja mwamushora byose, ngaba barahagurutse, ijwi ryawe bari baryumvise ariko ntibaryumvira, none databuja mpamagaye bwa bubasha bwawe, reka Mpwemu Yera baze bagenderere, reka amaraso yawe ababeko, databuja aho hose bagenze uko udashaka, ndabasabiye imbabazi, ndabasabiye imbabazi Mana. Reka wongere ubakoreshe, reka barabaririmbyi babaririmbye, barabavuga butumwa bavuga
butumwa abakora imirimo itandukanye mu ishengero reka bongere bayikore data uri Imana nziza uri Imana ugira neza wamaze kubikora wamaze kubemeza maraso yawe ko yababayeko byo tubisabye muri rya zina rya Yesu Kristo amen mashimeshi ku Mana yacu bahezagire cyane musubire mu byiciro awabariki sana murudi nafasi zenu mwongere mwumvire mwe muyera mwongeze tena mtiro uwari umuvugabutumwa bumuvugabutumwa aliyekuwa mubili awe mubili uwakora umurimo uwo ari wo wose mu ishengero asubira wakira kazi yoyote kanisani aipokeye nico Imana ishaka ndo yale Mungu anahitaji hari abantu benshi kuna watu wengi usanga barakamye amavuta unakuta wamekauka mafuta nka wa mugabo yari mu mukogote kama yule baba alikuwa fasi amefuta urashobora kuririmba ata mavuta ugira unaweza kaimba usipokuwa na mafuta urashobora kuvuga ubutumwa ata mavuta ugira unaweza kutangaza habari njema na huna kandi wewe nyene urabizi tena wewe peke yako unajua iyo umuntu atagira amavuta mtu kama hana mafuta biraturagurika lia abashoferi barabizi wadereva wanajua ikinga litagira amavuta ishengero beskeli kama ina mafuta shena inakatika imoteri yoyo y'imodoka itagira amavuta ikigo moteri ya gari kama ina mafuta inaharibika indege itagira amavuta irakoroka anvyo kama ina mafuta inaanguka abantu bakamye amavuta bari muri korali watu wamekauka mafuta wako ndani ya kundi abantu bakamye amavuta bari mu ivuga butumwa wamekauka mafuta wako ndani ya mahubiri niyo tugiye gusabira Imana ibaha amavuta tunahitaji tuombee wewe utagira amavuta ucinyaruka ngaho wewe manyaona mafuta kuja haraka mahali hapa wewe ama usanga likaja wewe kila siku nakuwa tu ni rutetano mutagira amavuta uramubona mwenye hana mafuta unamuona uriko uragenda ukitembea Sonia yamfutse anasema Sonia ameniteta ngoja Melissa yamfutse fulani ameniteta pastori naka pastor fulani wewe amavuta yarakamye ngaho wewe mafuta imekauka hapa wewe uziko yakamye wewe unajua kwamba mafuta yako imekauka ukaguma mu ntebe unabaki ndani ya kiti Imana irabiguhanira Mungu atakupiga wewe uziko amavuta leo yuzuye wewe mwenye unajua kama mafuta inaja yuzure tutafika tunaomba mafuta ijaye nyaruke ngaha njoo haraka hapa harachara umwanya ubwo ukimana guha amavuta pangali muda Mungu akupe mafuta wewe uzukora umeze nkaho wa mugabo yari mu mukogoto wewe unatumika huko kama yule baba yarasoma muri Yesaya kabisa alikuwa anasoma ndani ya kitabu yarasoma muri Yesaya alikuwa anasoma ndani ya kitabu cha Yesaya ariko na mavuta ila alikuwa hana mafuta uko nivyo yavuga ni yabitaho kwa sababu na yale alikuwa akisema kukuwa na atambua kusoma bose barasoma kusoma wote wanasoma ariko udutahuza ni mwe muyera ila naye abo kutagira mwe muyeruka wanaweza wakasema kama una Roho Mtakatifu naenda bila chochote wewe uko ni mirimo utagira mavuta zenga wewe unatumika kazi za Mungu bila una mafuta njoo hapa ngwino winjire mu rugo rw'Imana inyumani yawe 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 ngwino winjire tugiye gusenga Imana tunaenda kuomba Mungu ntabwo ari abantu henda
Sio wanadamu unadanganya. Ariko ni uri kurihebera. Ila wewe peke yako ndio unajidanganya. Ntabwo ari je uhenda. Sio yeye unadanganya. Kandi ni Imana nihendwa. Tena Mungu hadanganyi. Ngo murabira ramanga nari ku munsi uraje. Eti mnaketi nawe uraza ngaho ugahagarara imbere y'abantu umuhimbiri. Unakuja hapo nasimama mbele za watu yani mpumbafu. Uri umuhimbiri bagiye kubibona. Kama uko mpumbafu naenda kujulikana. Wigiye gufata kumusozo. Inaenda kushika kwa mwisho. Mivyerekane mu mahanga. Kisha yaonekane ndani ya mataifa. Jisho ry'Imana rirabona nana ego gifise umwanya reka kumira mu nzu. Jogari na nyakara. Rirabona nana mwe ogigegeza. Rirabona Rirabona nana mwe ogigegeza. Jisho ry'Imana rirabona nana mwe ogigegeza. Hariya hepfo rirabona nana mwe ogigegeza. Jisho ry'Imana rirabona nana mwe ogigegeza. mwishengero rirabona nana mwe ogigegeza. Jisho ry'Imana rirabona nana mwe ogigegeza. tugiye gusenga Imana. Tunaenda kuomba Mungu. Iyo umuntu niwe yitahura Tu peke yake ndana urashobora kumva amavuta wahoranye unaweza sikia mafuta ulikuwa na. hanyuma ukumva yuko amavuta yapungutse. Kisha unasikia kwamba mafuta yamepunguka. uwo mugabo yarasoma muri Yesaya Huyu baba alikuwa anasoma ndani ya ariko kitabu nta cha na kimwe Isaya. yatahura. Ila hakukuwa anatambua hata kimoja. Ariko yumva ijwi Ila ry'Imana akasikia sauti ya Mungu. aramwemerera ngo ngwino Akakubali njoo. kuko jewe ntavyo Kwa ntahura. sababu mimi sitambui. Ngwino unsobanurire. Njoo unitafsirie. None uno munsi wigira umuhinga Sasa siku ya leo w'amavuta unatufanya aruzuye eti mafuta kandi inajaa. urazi ko amavuta Na yamenetse. tena unajua kwamba Urazi mafuta ko ata yamemwagika. mavuta ugira. Unajua kama huna mafuta. Urindiriye inkoni y'Imana Unasubiri fimbo ya kandi Mungu. uzoyironka. Tena utaipata. Wari umwanya wo kwakira Ilikuwa muda wa kupokea amavuta ku Mana. mafuta ya Mungu. Data uje mwamushobora byose ngo yahagurutse arumva ko amavuta ndakwiye aje kugusaba amavuta. Uyu muntu amaze kwitahura Mana uramwemera. None ubu wamaze kumwemera ndakwinginze umwuzuriza amavuta. Ndakwinginze databuja ingabire ziwe zongere gukora zose. Ndakwinginje dasega w'amahanga reka ubwiza bwawe bugaragare kuri we ko yamaze kugusaba amavuta ukabuyamuhaye. Ndakwinginze databuja umwongere sega w'amahanga n'umugisha, umwongere n'igarade ku kazi, umwongere n'igarade databuja mu bagenzi, wongere umurobanurire umuha abagenzi beza. Urakoze databuja ko maze kugirirwa neza nawe databuja. Ibyo ndabikengurutse mu bw'izina ryawe gira Yesu Kristo, amen. Wisubire mu ntebeshe. Rudi nafasi. Mani guhezage. Mungu akubariki. Mani muhaye amavuta. Mungu anamwongeza mafuta. Mani mwongere n'igarade ku kazi. Mungu anamwongeza hata pesa. Mugiye kuzamo musaba rifite kubera Imana kumwomba yamubwiye. rifiki kwa sababu Mungu amemtendea. Iwe ubyugaye. Wewe ndio unafunga. Ariko uzomenyekana. Ila utajulikana. Uzomenyekana. Utajulikana. Mani bahezagire cyane. Mungu awabariki sana. Azorobanura sugupfa kujana Yesu. Azorobanura sugupfa kuzaniwe. Azorobanura sugupfa kujana Yesu. Azorobanura sugupfa kuzaniwe. Azorobanura sugupfa kuzana Yesu. Azorobanura sugupfa kuzaniwe. Azorobanura sugupfa kuzana Yesu. Azorobanura sugupfa kuzaniwe. umwanya wo kubohora. Ni muda wa kufungua. Wewe wiboshe uzobohwa. Wewe ukijifunga utafunga. N'umwanya Imana iriko irahamaga. Ni muda Mungu
wiko na mugabo uriko wigira ngo umukozi ila wewe unajiita mtumishi. reka batwita abakozi, Acha watuite watumishi. reka kwiyita kuri umukozi, Acha kujiita wewe ni reka babonye ibikorwa byawe babivuge. Acha wanayeona kazi zako waseme. Hariho umuntu usanga rikaba ngo je ndi muririmbi, Kuna mtu namuona yuko hapa, mimi ni mwimbaji. ngo uririmbe tukumve, Njoo uimbe tukusikie. kwivuga bose barabishobora. Kujitangaza peke yako. Haja bango jewe ngo ndigikangange, Si mimi ni ngo ndi mtu umukozi mwenyewe. w'Imana. Nipo mtumishi wa Mungu. Igiye guhemba abana bayo, Inaenda kutoa igiye msaada guhemba watoto wao. bayikoreye. Inaenda kupokeza Nawe yule tuzoraba. aliyetukia. Nawe ngo tutaona. ntawe uzobura ingero, ntawe uzobura ingero, ntawe uzobura ingero ibikorwa yakoze. umviriza ndababwiye, Sikiliza niwaambie. wewe uri umukozi w'Imana, Wewe mwenyewe uko mtumishi wa Mungu. rindira. Subiri. Wewe uri umukozi, tugiye kuzobamenya Tutaenda kwa juu. ku ngero mugiye kuronka. Kwa mshahara mnaenda kupata. Aha rero mugomba muvuge Hapa sasa mnataka mseme. ko wari afise amavuta makari umwe, Kwamba mwenye alikuwa na mafuta machache ni umoja. bigiye kuza biba ndiko ndabatengera ngaha. Inaenda kujulikana kitu akisimamishia hapa. Mwarabonye ingene ndabirukana, Mumeona kisi nawafukuza? mwarabibonye. Mumeyaona? Ejo nawe twaraye dusohora, Jana hakuna navuga ati yule. no ku muryango ntuzohagaruke. Amemwambia hata kumlango Na usikakanyate. protokoli mubonye Na protokole wakiwao. kizire kwinjira. Inakatazwa kuingia. Ego umuntu oya umuntu imiryango tuyishirako kubera iki? Milango tunaiweka jiani. Kubera ibisuma, Kwa kubera sababu ya ibikoko. wamizi. Kwa sababu ya vidudu. Bonye igikoko uragisohora. Ukiona kidudu unakitoa nje. Tuko pamoja, turi kumwe. Tuko pamoja. Imiryango tuyishiraho kubera iki? Milango tunaiweka kwa sababu Kwanga gani? ko duterwa. Tunakataa kushambuliwa. Nagomba ndabatangariza akantu ka nyuma. Anataka watangazie kitu cha mwisho. Abanayoti, Wanayoti. ico dushaka ni kuzobona Imana, Chenye tunatamani tu ni kuona Mungu. nta kindi. Hakuna ingine. Ntuzidukangisha indirimbo nziza Usitushtue na nyimbo yako nzuri. kandi udakijijwe. Tena uokoke. Ntuzidukangishe kuvuga ubutumwa. Usitushtue na kutangaza injili Uwo yako. mugabo we yari mu mukogote yaritahuye, Huyu baba yeye amejitambua. arahamagara bamuhemuye. Akaita wa mwenye Cho kuna dushaka. Roho. Chenye tunahitaji. Turashaka umuntu yinjira ari mubi Tunahitaji mwenye anaingia ni mbaya ariko ahinduke. ila badilike. Umuntu yinjire yari inkozi y'ikibi Mtu anaingia alikuwa mtenda maovu. hanyuma ahinduke, Kisha badilike. pana kuguma uri inkozi y'ikibi uri mu Hapana murima. kubaki wewe ni mtenda maovu na uko ndani ya kanisa la Tuko Mungu. pamoja. Tuli kumwe. Nibashake bavuge yuko wahora uri umwicanyi, Wakitaka wakuseme kama ulikuwa muuaji. nta mupolisi azogufatira ngaho waje kwihana. Hakuna polisi atakushika hapa ukija kutubu. Nta numwe. Hakuna hata Shaka umoja. kuvuga ati jewe ke narisha abantu Ukitaka useme mimi nimeua watu. mugandaje kwihana, Ila nakuja kutubu. nta polisi izogukura. Hakuna polisi itakutoa mahali. Zombwe ati uyu yarihanye, Atasema huyu Satani ametengeneza. yamwirukanye. Shetani amemkimbia. Shakuze wari maraya, Ukitaka uje huko kahaba. una uzogutunga urutoki Imana izomwica. Mwenye atakushota kidole Mungu. Umaze kwihana ucuze utangura uririmbira Imana. Ukishatubu uje uanze kwanza kuimbia. Abantu rero batarihana Watu sasa wenye nibo hawajatubu baguma batunga urutoki. ndio wanabaki wanashotana Ujya yari kidole. maraya. Yule alikuwa kahaba. Ujya yari mboregwa, Yule alikuwa mlevi. wowe uriko uramutunga urutoki we ni urimbwa. Wana mshota kidole wewe ni Umuntu umbwa. amaze kwihana ibyo yakoze biba bigiye. Mtu akishatubu yale ametenda. Nta rubanza, Hakuna hukumu. byose bamaze kuvyera, Yote abasigaye arugize gutari uwera. Anabaki ni mtakatifu. Ubone tuvuga ubutumwa ku isi yose bukavuga. Hivi si tunasema habari njema dunia nzima inaenea. Ninde murumva mvuga? Nani mwenye mlishasikia na msemo? Urazi ubukozi bw'ikibi bwari muri jewe. Mnajua matendo mabaya alikuwa ndani mwake. Nafise karashi na pistole sinasinzi. Kama hana karashi na pistola kukuwa na sinzia. Najyama nakozemwo muri dete. Alikuwa nalala amegusa hivyo. Numvise n'ikinyagaye. Akisikia tu chenye kinapiga tu ana. Ubose ndi umukozi w'Imana. Hivi si mtumishi wa Mungu. Sinihanye. Sametubu. None ubu nindanjira urubanza. Sasa hivi nani mwana anamkatia hukumu? Nabaye inkozi y'ikibi nkifise imyaka 10 ningahe? Alianza kuwa mtenda maovu iko na miaka 13. Ninjiye ishamba jewe inkoho igendera buba hasi. Ameingia polini na anabeba silaha na kugota chini. Amasasu narasha we yahitanye ndabaza. Masasi yenye alipiga wenye meua anajua. Ariko Yesu yangiriye neza.
ila Yesu nta amemtendea numwe wema. ntunga urutoki Hakuna hata umoja ndavuga ati narihanye ndi umukozi w'Imana. Sema nimetubu mimi. Ibya kera byaba byarasimanga. Ya kale imeisha. None Satani yankoresha niyagiye. Shetani alikuwa akimtumikisha. None kumungoreshwa n'Imana. Sasa hivi uzakumba zivyo Satani twakora. Unakuja kumuuliza yenye ametumika na Shetani. Ndakubwira ati genda waze Satani. Hanyuma nikwe twari kumwe genda. Kisha yeye tulikuwa naye nenda Mungu. Ubundi umukozi w'Imana. Yeye hivi ni mtumishi wa Mungu. Iyo telefone uyikuyemo umurongo wa Leo. Ukitoa kadi ya Leo ugashiramo smart. Unaweka smart. Smart yarugaye. Smart imefunga. Ugashiramo limited. Unaweka limited. Amakuru ya Leo nusubira kuyabaza muri. Habari zote za kadi ya Leo hawezi ziuliza tena ndani ya limited. Ubazi vyande. Unauliza nani? Vya Leo kuko harimo umurongo wa Leo. Unauliza kadi ya Leo kwa sababu pako mstari wa Leo. Iyi mitima no umutwe. Huyu roho na kichwa ni karte dushiramo. Ni karte tunatia yemo. Bijya bikogwa twakoze. Ile matendo tulitenda. Twari twinjijemwo CD ya Shetani. Tulikuwa tunaweka kadi ya Shetani. CD ya Shetani rero tuyikuyeyo. CD ya Shetani tulipoitoa tugashira y'Imana. Tunatia ya Mungu. Bya binde nutubaza. Yale yote. Naho yo bari umucamanza mubwira ati kigengeje na umukozi wa Satani. Ikiwa mkata mahukumu unamwambia nani ibyo nshibuka. CD ya Satani yarayitwaye. Jewe ntumbaze ibyaba. Sikumbuke usiniulize yaliyopita. None uri inkozi y'ikiburi mu baririmbyi. Sasa wewe ni mtenda maovu uko ndani ya waimbaji. Uvugurusa kuri mu baririmbyi. Unasema tetano uko ndani ya waimbaji. Uterana majambo uri mu bakozi b'Imana. Unatupiana maneno uko mtu watumishi wa Mungu. Uzobuwa. Takuwa wanani? No musi wo kwihana. Siku ya leo ni siku ya kutubu. Tusengera abagwayi n'abafise imitwaro. Tuombee wagonjwa na wenye mahitaji. Yesu yaduhaye ububasha ku ngwara. Yesu ametupa mamlaka kwa ugonjwa. Yaduhaye ububasha ku mitwaro. Ametupa mamlaka kwa mahitaji. Hari imitwaro yizana. Kuna hitaji zinajileta. Izo nizo tuje gusengera zive kuba. Hizo ndo tunakuja kuombea. Hakaba ni mitwaro. Panakuwa na zingine hitaji. Umuntu yikwegera. Mtu anajikogotea. Iyo umuntu yikwegera. Yenye mtu anajikogotea. Kwe ntayo dukushobora. Sisi hatuwezi. Turi kumwe. Tuko pamoja. Nimba uri mu bukene witeye. Kama uko ndani ya umaskini umejikogotea. Wagumye wuzuzamwe abantu babashenze. Umebaki unajaza tu watu muri telefone yawe. Ndani ya simu yako. Uwo mugisha uraza guca he? Baraka hii itapitia wapi? Tuzogusengera nibizokwigira bikuru. Tutakuombea itawezekana. Hari mitwari ikeneye inyigisho. Unahitaji zinastahili mafundisho. Akaba rero n'ibintu umuntu agwamwo. Panakuwa na ile ingine mtu anaangukia hiyo. Byizanye kujya kwa Yobu. Inajileta kama vile Yobu. Ivyo turakubita kabisa. Hiyo tutapiga kwa kweli. Turi kumwe. Tuko pamoja. Imitwaro yizanye mu vyaguruke. Hitaji zimejileta. Ingwara turakubita. Magonjwa tutapiga. Ariko mwibuke hariho n'ingwara zitegwa no kutumvira. Ila mkumbuke kuna magonjwa inaletwa na kutokusikia. Wari umuririmbyi ukabiheba. Kama ulikuwa mwimbaji unaacha. Imana ikaguteza ingwara. Mungu anakutia magonjwa. Ndabishobora jewe. Ataweza yeye. Jewe ndarengeye Imana. Yeye anamzidi. Jenda umukozi w'Imana. Yeye ni mtumishi wa Mungu. Shira mu ngiri ibiroranye. Anatia ndani ya loza yanayostahili. Turi kumwe. Tuko pamoja. Wari umuririmbyi ukagwara. Kama ulikuwa mwimbaji na bisaba ko wihana ugasubira mu baririmbyi. Naomba utubu tena urudi ndani. Hanyuma uone gukira. Kisha uone kupona. Wari umukozi w'Imana ukabivamwo. Kama ulikuwa mtumishi wa Mungu kaacha. Hanyuma Imana ikaguteza ubukene. Kisha Mungu anakuletea umaskini. Tuzogusabira umugisha ucehe. Tutakuombea baraka ipitie wapi. Turi kumwe. Tuko pamoja. Hari ibikogwa rero. Kuna kazi sasa. Abakozi b'Imana badasobanurira aho barongoye. Watumishi wa Mungu watafsiri wale wanaoongoza. Nimba wari umukozi w'Imana. Kama ulikuwa mtumishi wa Mungu. Kugira ubukene bukuveko. Kusema umaskini kutokeko. Bisaba kusubira mu bakozi. Inapaswa urudie ndani ya watumishi wa Mungu. Hama bigende neza. Kisha mambo iko sawa. Twosenga tukongera tugasenga. Tunaweza tukaomba na tukaomba. Imana ikavuga ati bijya nije nabikoze. Mungu anasema mimi ndo nimeyatenda. Ichi Imana yakoze. Yenye Mungu alitenda. Si ububasha nibuke kugira ndagikureho. Mamlaka ya kusema itowe ni madogo. Ariko icyo Shetani yagukozeko. Ila yenye Shetani amekutenda eko. Ububasha ni bwinshi ndabufise kiragenda. Mamlaka ni mingi ya kubitoa. Ivyo abarozi bakoze. Yenye wachawi wametenda. Ku bugingo bwawe. Kwa maisha yako. Ivyo ndatembagaza. Iyo ataangusha. Ariko ivyo Imana yakoze. Ila yenye Mungu alitenda. Urabe neza kugira usubire ku murongo. Tizame vizuri urudie. No avaniza ngo wibaze ngo ndakuraho ivyo Imana yagusize. Kuji uwazie tatatoa yale yenye Mungu amekutia. Tuko pamoja. Turi kumwe. Abara baririmbyi. Wenye walikuwa waimbaji. Abara basenzi. Wenye walikuwa waombaji. Abara bavuga butumwa. Wenye walikuwa wahubiri. Umuti wo gukuraho ibibazo.
dawa ya kutoa shida nugusubira ku murongo, ni kurudia kwenye orodha. Turi kumwe, tuko pamoja. Tugiye gusengera rero imitwaro, tunaenda kuombea sasa, tugiye gusengera ingwara, tunaenda kuombea hari byavutewe n'abarozi, hari byatewe na Satani, ibyo tugiye kubisenyura mu izina rya Yesu. Tunaenda kuangusha kwa jina la Yesu. Tuve hasi abumva bafise ibibazo, kugira twisengera Imana, ili tuombe Mungu, kugira dusenge Imana, ili tuombe Mungu. Harako zibitangaza, harako zibitangaza, lakini una kimwe kitamushobokera. Harako zibitangaza, anatenda mambo makuu, anatenda mambo makuu. Hakuna neno lisilowezekana, anatenda mambo makuu. uri Imana nziza, uri Imana ikomeye. Baba barahagurutse bagwaye, data bucyo babakire gukina muri rya zina rya Yesu Kristo. Harabahagurutse data bucyo bafise imitwaro, aho bakire gutabagwa nawe data bucyo, ndetse bahebye n'ibikorwa byabo, abo nabo bagirira imbabazi. Yesu Bwana ba Yesu, yakoze ati ubushobozi bwa bumanuke, reka bwakire data bucya. Uwari we wese data bucya yarakitswe n'amagarakire, waravize imitwaro aruhuke, ndetse sego w'amahanga wamaze gukiza aba, wamaze gutabara aba, ndetse turasenze data bucya n'igihugu cyacu cy'Uburundi, turasengeye sego w'amahanga, umukuru wacu w'igihugu cyacu cy'Uburundi cyiza, General Ndayishimiye Evariste, reka ubane nawe mwami, reka umurinde kibirenge, reka umugirire neza. Turasengeye n'abamufasha uburongozi, data buja wewe kibirenge bagirire neza. Turasengeye data buja inzego z'igisirikare n'igipolisi, izo nazo zigirire neza. Turasengeye amatora twimirije, ayo data buja uzuyagere. Aho uhanye nawe data buja, reka igihugu cyacu cy'Uburundi giha amahoro, reka amatora twimirije uzuyagenze neza. Ata amahoro ari mu Burundi nibyo ushoboka, ata amahoro ari mu Burundi nitwosenga, ata amahoro ari mu Burundi nitwo gukorera. Reka igihugu cyacu cy'Uburundi, reka ucuzuza amahoro, reka indongozi zacu z'Uburundi, reka uzigirire neza. Urakoze data buja, ndetse dusengeye n'abari mu mabohero, data buja turavuze ati amabohero ahari hose turayuguruje muri bwa bushobozi bwawe. Reka abamaze kwihana data buja, reka muri iyi ndwi yo gutaha abari mu mabohero bihanye, abo n'ubugururire bwawe. Turasengeye abari mu bitaro, data buja abo n'ubakize. Turasengeye abari mu bibazo bitandukanye, dusengeye sego amahanga, amashengero yatewe ayo yagirire neza. Turasengeye amashengero ya Nayoti yose ahari, uhereye mu birungu Burundi no mu bindi bihugu, aho yagirire neza. Turasengeye abaririmbyi bose data buja bagukoreye igikorwa ahantu, bagirire neza. Turasengeye abapastori, abajournaliste ba Nayoti TV, abamezisye, groupe de louange, abakorale yose, umuntu wese yinjiye muri ikoraniro ryawe, mugirire neza. Urakoze, amen. Amashi menshi ku Mana, abumvise
iby'Imana yakoze n'ibyo yakoresheje abakozi bayo, waliosikia yale Mungu alitenda na yenye alitumikisha watumishi wao. Imana ibahezagire Mungu cyane. awabariki sana. Imana ibahezagire gose. Mungu awabariki sana. Tugeze mu mwanya w'ibirangwa, Tunafika ndani ya wakati wa majulisho. ama tuce dusenga, Kisha tufika tunaomba. twisubirire iyo twaje, Turudi manyumbani zetu. twaje tuva. Mahali tumetokea. Wewe wageze ngaha, Wewe umefika mahali hapa. wumve muri uwo mwaka Usikie kwa huyu muda ko Imana igiye guhindura byinshi mu buzima kwamba bwawe. Mungu anaenda kubadili mengi kwa maisha Ubwo yako. bukene si bwo waremewe, Huyo umaskini sio ndo iyo umeumbiwa. nzara siyo waremewe, Hiyo njaa sio ndo uko umeumbiwa. kugorwa siko waremewe, Hiyo kuteseka sio ndo umeumbiwa. ariko ntibyari bitero by'abadayimoni. Ila ilikuwa mashambulizi ya mapepo. Imana rero ihabwa icyubahiro Mungu sasa apewe ko imaze sifa. kutwibira amabanga ingene Kwa tuzobivamo. sababu alishatuibia asili ya jinsi Amashi menshi tutavyo. ku Mana. Makofi mengi kwa Mungu. Hanyuma mu buzukuru naho, Kisha ndani ya wajukuu napo. muri izi nkumi zanje ndabona zigiye kugira mariage. Hawa binti wake anaona wanaenda kufa harusi. Uwa mbere azogira mariage ndambaye ndamuterera mu miliyoni siko. Wa kwanza mwe atafanya harusi. ndamuhe na Vewiti zogeye gukora muri no misi. Ampe na Vewiti. Na mariage yose umukobwa azogira mariage, Binti mwe atafanya harusi. urubanza rwose nzorukora. Feti yake yote ataitumika. Ibyo bazonywa byose Wenye nzobibaha. watakunywa vyote atawapa. Mariage zigiye kuba nyinshi, Imana ibaheza. Harusi zinaenda kwa nyingi, Mungu awabariki sana. cyane. Msimame tuombe Mungu sana. Abasore Wa vijana. ngo abasore nawe, Eti wa vijana nao. abasore baje guterera korale Nayoti. Wa vijana naanza kwanza kuunga mkono kwa Zobanza gukorwa wa Nayoti. Nayoti. Atatumika kwanza kwa wa Nayoti. Imisore nayo nzoyiha imodoka. Kisha wa vijana nao atawapa gari. Mugabana abantuza abuzukuru. Wajukuu. Abuzukuru. Wajukuu. Rubanza rwose rw'umukobwa n'umuhungu, Fete yote ya binti na kijana. Nzokora kuva hasi kugira Atatumika hadi w'urwo mwanzo rubanza. hadi mwisho. Imana ibahezagire Mungu cyane awabariki sana. kubera izina ngo abuzukuru bande, Kwa sababu jina abuzukuru ba wajukuu. Aburahamu. Imana ibahezagire. Mungu Ariko awabariki. nzokora ubw'uwa mbere n'uwa kabiri. Ila tatumika Abandi fete namwe ya muzogira mu kwanza mwaka na uza wa pili. muze mwihangane. Wenye Uwo watafika mwaka mwaka bagiye ujao. kugira mariage mu izina rya Mwa uyu Yesu. mwaka wanaenda Muve kufanya hasi harusi kwa jina la dusenge Yesu. Imana. Msimame tuombe Ko Mungu. muciye mutangara. Mbona mnashangaa? Rega korale Nayoti nayo yarahejeje. Kwaya Nayoti imemaliza. Nayo nibo twari gugikorera imanza. Leo ndo tungefanyia sherehe. Mwarahejeje aba Nayoti. Mmemaliza wa Nayoti? Umuririmbyi nawe ari muri Nayoti Mwimbaji mwenye yuko ndani ya kundi ya atagize Nayoti. mariage. Hajafanya harusi. Nawe azavugane n'umugabo wiwe. Na yeye aongee na mume wake. Nzobaha Vewiti. Atawapa Vewiti. Ndabahezagire kuri gusa. Awabariki kwa bure. Ndabahe n'ivyo murya. Awape na che mtakula. Mwebwe muzova ngaha mwitahiye. Nyinyi mtatoka hapa tu mna. Hari ibindi mushaka muri Nayoti. Kuna kingine mnataka ndani ya Nayoti. Duve hasi dusenge Imana. Msimame tuombe Mungu. Nayoti. Umusozi umwe mu misozi azibagira muri Nayoti. Umusozi umwe mu misozi Tugiye gusenga Imana. Tunaenda kuomba Mungu. Tugiye gusenga Imana. Tunaenda kuomba Ngira Mungu. twisubirire iyo twaje tu. Ili turudi mahali Ngira tumetokea. twisubirire iyo twaje tu. Ili turudi mahali tumetokea. Sawa baba. Tugiye gusenga. Tunaenda kuomba. Nyuma mubanze mu birenge. Mwache kwanza kupiga vinanda. Tugiye gusenga Imana. Tunaenda kuomba Mungu.
bari mu migabo mibi yo gucikizanya bayihagarike, wenye walikuwa ndani ya mipangilio mibaya ya kulendezana wasimamishe, babihagarike. Imana niyitangaje nibabwiye, wasimamishe. Mungu ndo anatangaza, ndo anawaambia. hari umuhungu yariko ariyumvira gukora ivyiwe mwibanga, kuna kijana alikuwa anajifikiria kufanya mambo yake kwa siri, ila Yesu anakuja. iyo nama zihagarare, hiyo renyo zisimame, hama muze kurondera abakozi b'Imana, kisha mtafute watumishi wa Mungu. muri Nayoti vyose biremera, ndani ya Nayoti yote na ikubalika. Tuzobagirira neza, imanza tuzozikora, tutawatendea vema na sherehe zenu tutazitenda. Umukobwa azokwiyumvira gucikira wazoba ari kivume, binti atajifikiria kulendela, hiyo atakuwa amelaniwa. Tuzoca tumukura ku musozi w'Imana, huyo tutamtoa kwenye mlima wa Mungu. Na Imana itabahaye, hakuna yenye Mungu hakuwapa. Imana yabahaye abakozi b'Imana beza, Mungu amewapa watumishi wa Mungu wazuri. Imana yabahaye abarongozi bafise uburyo, Mungu amewapa viongozi wako na Imana ibaha uruganda makadamia, Mungu akawapa makadamia. Ushobora gutunganya imanza ata muntu acikiye, anaweza kaandaa fete bila kulendeza mtu yeyote. Umusore ashaka kugira mariage afise uwiwe acanyaruka, kijana mwenye anahitaji kufanya ndoa na wake ati haraka wamtendeshe, tumukorera urubanza, ntaze agwe mu cyaha ngo ntiyashitse ku musozi Nayoti, asianguke ndani ya dhambi ati akufika ndani. Kandi uzocikiza ndasubiye kumubarira tena, mwenye atalendeza nasema tena. Imana amashimeshi kuma kwa Mungu. Mashi menshi ku Mana yacu. Makofi mengi kwa Mungu wetu. Mashi menshi ku Mana yacu. Makofi mengi kwa Mungu wetu. Mana ihabwa icubahiro. Mungu apewe sifa. Mana ihabwa icubahiro. Mungu apewe sifa. Mana vyose bayabibonye irabizi. Mungu yote anakuwa ameyaona na jua. Aba rero hawa sasa murakunzwe n'Imana. Mmependwa na Mungu. Kandi Imana igiye kubongera amavuta. Tena Mungu anaenda kuongeza mafuta. Kandi ububasha bwa Satani burapfuye. Tena mamlaka ya Shetani na ariko ubw'Imana bugiye hejuru. Ila mamlaka ya Mungu inainuliwa. Mugendere mutegure muvuge itariki. Mwende sasa muandae mseme tarehe. Hama tubakorere urubanza. Kisha tuwafanyie fete. Hama tubagire mariage nziza. Muzova ngaha mwitahira muhira. Nta n'uzobakurikira. Hakuna hata mwenye atawafuata. Mubaze kuraba ngo mwashashe gute ngo mubahe. Ariko tugiye kuzobahezagira umunsi wose mushaka. Siku yoyote mtatamani. Tubahaye sare hajya. Tuko na sare pale. Ibyo muzonywa n'ivyo muzojya tuzobikora. Hama muzokwivira ngaho mwitahira. Mugende muririmba ati Yesu yangiriye neza. Mana ibahezage tugiye umugume ngaho tugiye gusenga turangiza namwe turabasengera. Kugira Imana ibakomeze. N'uwundi muntu wari we wese tugeze mu gihe cyo kubohora. Wa musore ufise umukobwa mukundana, ufise umugambi wo gucikiza, Imana irambwiye ngo igiye kukwica ni wabikora. Nunyaruke ngaha tugukorere mariage atana kimwe utanze. Nawe mukobwa wari ufise umugambi wo gucikira, Imana izokwica. Unyaruke tugukorere urubanza. Imana ikiravuga ngo ntihagire uzogwa muri ico cyaha. Imana yadutegetse ngo tubakorere amamariage. Tugiye kwisengera Imana. Nawe usinge wija mu migambi inyuranye n'Imana ntuzumbaze. Nabanye n'Imana yari kirambarira. Kandi Imana igiye kubagirira neza. Bazotuzanira itariki hama niyo tuzokorerako. Databuja mwamushora vyose. Tutarashika ngawe wari ubizi wari wahashitse, kandi niho wamaka ibirengeye. Imigambi y'abana b'abantu urayizi, n'imigambi y'abakozi bawe urayizi, integuro zose urazizi. Turi mu mwaka databuja wo kubohora. None kibirenge bandanye ubana n'abakozi bawe, ubushobozi bwawe bandanye bwuruka. Ndakweretse urugo databuja rugiye kuzokubakana. Databuja sega amahanga bari babiteguye batabona iyo bicoca, ariko baciriye inzira ku musozi wawe Nayoti. Ndavuze databuja ubaho kwihangana kuri iyo tariki. Databuja tuze tubakorera urubanza, abana yo tubaha umutima wo kuzobakunda, ndetse urubanza barukore nk'uko ushaka. Urakoze Mwami. Dore tugiye kuva ngaha, ujane n'umuntu umwe wari we wese, ujane n'aba bantu databuja aho bagiye kuja databuja, ujane n'ishengero ryose, ujane n'abaririmbyi, ujane n'abamezisiye, abajournaliste ba Nayoti TV, abapastori, sega b'amahanga.
jana n'ishengero ryose kandi urigirire neza uriho umugisha uwasize bagwaye asange bakize uwasize data buja barira asange baririmba uwasize atagira ico guteka asange biri imbere y'umuryango uwasize atazi ingene arara uhimwitangira imbere urakoze intambuka ya mbere ibi yawe dukurikira abamarayika bashagaze urakoze tukunguge ubwizina ryawe ryera amen mujana amahoro y'Imana aba bantu muze guca musigara n'abapasitori musigare gatonye n'abanditsi minota 2